wowe warigeze kwibaza igituma hari abantu bagenda batera imbere mu mafaranga uko imyaka igenda, mu gihe abandi baguma mu bukene bagahora bagwana n'ibibazo by'amafaranga imyaka n'imyaka, ukabona bihorera muri ico kibazo? Canke wowe warigeze kubona umuntu atangura ubuzima busanzwe ariko ukabona uwo muntu mu myaka mike ukabona uwo muntu yamaze kuba ku buzima bukomeye? Mu gihe abandi baguma mu buzima bugoranye ukabona abo bantu bahora birukana n'ikibazo c'amafaranga, ukabona ikibazo c'amafaranga carase, ukabona barakora ariko bakaguma mu ruziga. Ikibazo s'amahirwe gusa, si n'akazi gakomeye, akenshi n'amategeko y'amafaranga batamenye. Mu gice ca mbere twabonye amategeko kuva ku itegeko rya 10 gushika ku itegeko rya 6, ariko no musi nuko tugiye kwinjira mu mategeko akomeye cane kurusha yandi yose twabonye. Uyu musi tugiye kurabira hamwe amategeko kuva ku itegeko rya 5 gushika ku itegeko rya 1. Nimba ukunda ibiganiro ducisha ngaha kuri ukuri ku mafaranga ariko ukaba utarakora sabone, nuko ukora sabone ubu nyene mbikubwiye. Hama jenda gushikiriza bino biganiro ni Ntirama Pascal. Reka rero dutangure. Wowe uzi ko hari abantu binjiza amafaranga menshi ariko bagahora babayeho nk'abakene kubera amadeni bafata buri munsi? Iki naco nuko gica kitwinjiza ku itegeko rya 5 ritandukanya abakire n'abakene. Naryo riravuga ngo irinda amadeni atagira akamaro. Hari abantu bagura ibintu bitabafasha gutera imbere, ugasanga abantu bigurira amatelefone mashasha, bakigurira imiduga yo gutemberamwo kugira ngo baboneke yuko ari abakire. Cyangwa ugasanga biguriye ibintu bidakenewe, bya bintu bitabafasha gutera imbere. Ariko abakire bobo ntibinjira mu mwenda kugira ngo baboneke yuko ari abakire, ahubwo abakire binjira mu mwenda kugira ngo wa mwenda bashobore kuba ukoresha kugira ngo ushobore kuba wobyarira andi mafaranga. Isomo ngaho twokuramwo nuko umwenda mubi ugutesha umutungo, mu gihe umwenda mwiza naho kubakira ubutunzi buramba. Mbere yuko dutangura reka mbanze nkwibarize kano kabazo. Wowe uzi ko ubuzima bwawe bushobora gutegwa n'abantu mugendana? Iki kibazo naco nuko gica kitwinjiza ku itegeko rya 4 ritandukanya abakire n'abakene. Naryo riravuga ngo gendana n'abantu baguteza imbere. Burya ikintu womenya nuko ni wagendana n'abantu bavuga ibibazo gusa, nuko nawe udobona ibibazo gusa. Ariko ni wagendana n'abantu biyubaka, nuko nawe udotangura kwiyubaka. Ngahisomo twokuramwo nuko ubuzima bwawe bugaragazwa n'abantu mugendana. Mbega uzi ko hari abantu bamara imyaka n'imyaka bakamara iyo myaka biziganya ariko ntibigere bashika kuco bashaka kugerako? Iki naco nuko gica kitwinjiza ku itegeko rya 3 ritandukanya abakire n'abakene. Naryo rikaba rivuga ngo shora amafaranga yawe. Igisubizo nuko badashora. Abantu benshi bariziganya gusa, ariko abakire bobo ni ba abantu bafata amafaranga yabo bakayashora, bakayashira muri business, bakayashira mu bworozi canke bakayashira mu mishinga babona yuko iyo mishinga yuko ishobora kuzobavyarira inyungu mu gihe kiri imbere. Isomo ngaho twokuramwo nuko amafaranga adashowe nuko abasa n'amafaranga apfuye. Oh my god. Burya ikintu nokubwira nuko niwafata amafaranga yawe ukajana kuri konte akaba ariho yaryamika, nuko ayo mafaranga azoba ari karahomba. Kuko ugiye kuraba nk'amakarorero nk'ubu nk'umuntu yarafise nk'ibihumbi 100 nko mu bihumbi 2010, ubu tukaba tugeze mu 2026, urumva ko haheze imyaka hafi 16. Nuko amafaranga ibyo 100 yarafise agaciro byari bifise ico gihe muri 2010 no kugera ubu nuko bidafise ako gaciro. Ariko mugabo nk'umuntu acafata bya 100 akagenda akabiguramo nk'ubutaka bwo kurima canke akabiguramo ikindi kintu gishobora kuba cyo muvyarira umusaruro, nuko ayo mahera yungutse cyane. Rero iki nico gica kitwereka yuko kugira saving ataryo bizokugira umukire, ahubwo gufata ya mahera wagize saving ukaraba ikintu woshobora kuba woyashoramo nico kizokugira umuhego. Ubu tugeze ku mategeko 2 ya nyuma. Aya niyo mategeko akomeye cyane kurusha yandi yose. Aya niyo mategeko ashobora guhindura ubuzima bwawe burundu. Rero nuko ugumana nanje. Mbega waruzi ikibazo yuko atari amafaranga winjiza, ahubwo ariko amafaranga winjiza utayagumana?
iki naco nuko gica kitwinjiza ku itegeko rya kabiri ritandukanya abakire n'abakene, naryo rikaba rivuga ngo gira discipline ku mafaranga yawe. Burya ikintu nokubwira nuko ata butunzi bubaho ata discipline ufise. Nimba udakora saving ukaba wofata amafaranga yawe ushobore kuba woyakora investment, ukaba ata business ikura wubaka, ukavuga ati reka nje mu business mbona yuko izoshobora kuzonyungukira mu gihe kiri imbere, nuko ibyo bizoba byamaze kurangira. Burya ikintu maze kubona nuko abantu benshi uzosanga bazi ibyo bakwiye gukora ariko batazokwigera babikora. Isomo ngaho twokuramwo nuko ubuzima buhindurwa n'akamenyero gato, uhora ukora ukahora ubisubiramwo buri munsi. Hama twamaze kuvuga amategeko kandi twavuze amategeko menshi, ariko nimba wo kwibagiwe amategeko yose twavuze, nuko banza ukumvira itegeko ukarizirikana ku mutima, kuko n'itegeko rishobora kuba ryohindura ubuzima bwawe. Naryo riravuga ngo gira icerekezo cyawe ushaka kugera. Abantu benshi uzosanga babaye hatantego bafise, ugasanga babayeho batazi aho bashaka kugera. Abantu ugasanga bibereyeho batazi amafaranga bashaka mu buzima bwabo, ukazosanga bibereyeho uko nyene batazi ubuzima bashaka gushikako. Ariko abakire bobo ni bantu bandika intego zabo bashaka gushikako, bakazisubiramwo buri munsi. Izo ntego bashaka kugerako bakazirukako kandi bakazirukako atagucika intege. Isomo twokuramo ngaha nuko nimba utazi aho uriko uraja, nuko usa n'umuntu ariko uraca mu nzira y'amahonero. Mugenzi, tumaze kurangiza amategeko 10 atandukanya abakire n'abakene, ariko ikibazo si ukuvyumva gusa, ahubwo ikibazo nuko uzotangura kuyashira mu ngiro kuva uno munsi. Kuko ubuzima ntibuhindurwa n'ivyo tumva, ahubwo ubuzima buhindurwa n'ivyo dushira mu ngiro. Imyaka 5 iri imbere izogera kandi uzosanga ari abantu bake bubatse ubutunzi, abandi nabo bakaguma bibaza aho igihe cagendeye. Ico nokubwira nuko hitamwo neza kuva uno munsi. Ariko nibyo ikiganiro cagufashije, nuko ukora like, ugakora na share, bishobotse ugakora na sabone ngaha kuri ukuri ku mafaranga, kandi ukandika no muri commentaires uti uno munsi ndatanguye guhindura ubuzima bw'amafaranga yanje. Hama je ndagushikiriza kino kiganiro ni Ntama Pascal, tukaba tuzobonana mu bindi biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.